ZIRAKAMWA ni ishirahamwe ryoroye izo nka mubona ziriko zirakamwa mu ruhongore ruri ku mutumba Kizina zone Mitakataka komine Bubanza. Ni inka zo mu bwoko bwa kijambere zitanga amaritiro menshi y'amata kuko zironka ivyo zifungura biva mu mirima itandukanye hiryo shirahamwe hamwe n'ibifungurwa vy'ibitungwa basya bakaziha mu vyatsi zifungura ibindi bakagurisha ku musenyi. Mu ntumbero yo kudapfisha ubusa umwimbo w'amata uva muri izo nka, iryo shirahamwe bise ZIRAKAMWA Company ziko mu pfunyapfunyo yarashizeho ikigo cyo kwegeranya amata Centre de collecte de lait mu rurimi rw'igifaransa ku mutumba Mitakataka, aho ryegeranya n'amata rirangura ku bene gihugu bo muri ako karere rikaja kuyagurisha ahandi. Urongo iryo shirahamwe aramenyesha iyo ico ciyumviro cavuye. Twebwe nk'abajene bururunganwe k'uyu munsi twarabonye yuko ibikorwa vyacu bitazogaragara mu busaza, twabonye yuko twofata iya mbere gukaburira urundi rwaruka nkatwe no kugera mu ndoto zanye n'icubahiro General Evariste Ndayishimiye aho duhamagarira ko dukora. Niho twacereye dukuriza indoto zacu, hamaca twiyumvira nibibaza abandi borozi bagenzi bacu bagenda bagira, tubona ko twoba tuje nk'inyishu. Kare amata warasanga unuriya aronse litiro zibiri bakazanka, twaje nk'inyishu kuko uva dutanguye gukorana nabo ata amata yabo bakimena. Kubwa bene gihugu n'amashirahamwe yoroye inka zikamwa barashima umuzo wa ZIRAKAMWA Company muri ako karere. Yaje hageze ati kubera iki aha twadushana amata mu kibano baduheranira, ariko haje societe izwi n'amategeko kandi afise n'icicaro dushaka kumurondererako, urumva ko akarusho kugira ngo tumuha amata nako aduhe amafaranga yacu. Ico bidufasha nuko faranga tyaronka ku gihe igihe batari bwaze zirakamwa kwaraha amata abantu hirya no hino ugasanga bikatugora kugira ngo batwishure neza. Iruhande yo korora no kwegeranya amata, iryo shirahamwe rirarima muri kino gihe rifise imirima y'ibigori n'umuceri. Mu ntumbero yo gutunganya neza umwimbo w'umuceri rironka, iryo shirahamwe ryarazanye imashini uhura umuceri waryo hamwe n'uwo abakozi ryahaye akazi barangura bakagurisha mu nyuma. Uwo numwe muri abo bakozi. Muri no societe kuba baramaye akazi biramfasha bigafasha n'umuryango. Imbere yaho naje narifise nkora nyene naragendiye kwitasha bikangora, ariko bamaze kumpa akazi muri societe byambereye inyishu. Kino nosaba ishirahamwe rizonegekanize muri kazoza rinyandikishe muri nesese nze ndivuza ntere na kontra y'akazi. Kuri ico kibazo cyo guteganiriza abakozi, ishirahamwe zikora ifise abakozi 11 bamaho na 40 rikoresha ku munsi muri rusangi. Eric Nduwimana arirongoye agira ati hariho niho igitangura nta myaka myinshi imaze, mugabo ari byo dukoranye kosa ko nituruko turabakotiriza muri nesese. Turifuza yuko umukozi akorera muri societe ZIRAKAMWA umukotirize nka societe. Mu ico gihe rero mwibi natwe turindira abadusahiriza, dushaka ko tubakotiriza tukabavuza. Umukozi nuwo kora neza ariko nawe arashigikirwa mu magara yiwe. Mu migambi ishirahamwe ZIRAKAMWA rifise ijanye no kuzoshira mu ngiro yambona kazoza y'igihugu harimwo ukurondera vuba ibikoresho bigezweho n'ihinguriro ry'amata amara igihe kirekire kandi atekeye neza, hamwe rero n'imashini itekera neza umuceri yabanje gukuramwa amabuye. Irindi hangiro bafise n'ukuzogera ku rugero rwo gushora hanze haboneka amahera mva makungu.